nuko ibintu byari byifashe mu mugambwe Kodebu iragi ryandadaye hari kuri uyu wa Mungu mu gihe muri uyu mugambwe bari baramutse batunganya ikoraniro kaminuza ridasanzwe igihe cy'isaha 3:10 umukuru w'uyu mugambwe Kefa Niyibizi akaba ariho yashika mbere acashika aramutsa abanywanyi bo mugambwe. Ako kanya nyene baciye biragiza Imana. Dukoraniye ngaha kubikorwa by'uyu mugambwe Kodebu. Bidatevye baciye bashirako ururirimbo ruhayagiza umugambwe Kodebu iragi ryandadaye. Kefa Niyibizi mukuru we mugambwe yahavuye rero yakira abari ngaho bose mbere aranabatekururira agakemanyi yari yabazaniye. Tugiye kwinjira amatora mu bihe bidasanzwe aho igihugu cy'u Burundi cugarijwe n'ibibazo bitari bike bigizwe n'ubukene bwavuye ku ifaranga ryacu ryateye agaciro aho tubuze ivyankenerwa bitari bike biboneka navyo bikaba bizimvye cyane. Tugiye amatora kandi mu gihe ivya politike bitifashe neza aho tubona yuko ayo matora ariko ategurwa agasakisaki mu ntumbero yo kuzibira bamwe n'abandi kwitabira amatora uko bavyifuza. Tugiye amatora hariho bamwe basa nuko babujije kwitaba amatora kubera ingingo zagiye zirafatwa zibuza bamwe n'abandi kwitabira neza amatora. Tugiye amatora kandi abarundi batari bake bafise ubwoba yuko bizova bidakunda yuko bino bibazo turimo tubivamwo, abandi mbere bakibaza niba ivyo bazotora uko bazotora ariko bizosomwa, ivyatumye bamwe bahesha kwitabira amatora mu kwanga kwiyandikisha. Ariko dushima Imana yuko abatari bake bamaze kwiyandikisha naho zibonekeje yuko hagiyemwo utunenge twinshi. Imbere y'ibibazo nk'ivyo rero umwe n'uwundi arashobora kwibaza ati mbega koko biracakunda yuko tugira ico dutereye kugira ngo tugarure amazi atararenga inkombe. Turagomba dusubire turahumurize yuko ibibazo vyose by'igihugu c'u Burundi biraba abarundi kandi gushika n'ubu biracashoboka yuko ivyo bibazo tubitorera umuti. Nta wundi muti rero ushoboka atari ukuronka indongozi zivuye mu matora zifise ubushake n'ubushobozi vyo gutorera umuti ibibazo twadondaguye bihanze abarundi. Niho rero ko tugiye kwitabira amatora twabahamagaye kugira ngo twumvikane ingene tuzokwitaba ayo matora, tunonosore imigabo n'imigambi myiza ishobora gushikana Uburundi kw'ihangiro bwishinze abe tuzoshira imbere. Twongere turabe yuko vyokunda kurwo rugamba tworukora twenyene canke twisuze wa mugani uvuga ngo ubugirigiri bugira babiri. Banyakubahwa mwese muri ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Mu gihe c'amatora hama ibihuha vyinshi, ugasanga abantu barahagaritswe umutima, mbere n'abaturongoye rimwe na rimwe ugasanga hari ivyo bubakirako. Twagomba dusubire duhumurize abarundi bose, buhumure duhangane n'ibibazo bihanze igihugu, twitabira amatora umutima uri mu nda, twiteguye kuyacungera neza kugira ntihagire n'ibindi bizoducaruka. Twagomba dusubiremo itangazo twashikirije itariki 1 y'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2020 yuko nimba vyarigeze kubaho
ko hari abantu bagira ivyo bahinyanyura mu matora. Twarababwiye yuko amatora y'umwaka 2005 n'umwaka w'umwaka 2027 ari kimwe bita umurongo utukura. Bizokunda ko hagira umuntu n'umwe agira ivyo ahinyanyuye. Turahumurije rero abanyepolitiki bose, tubasabe kwitabira amatora biteguye gutsinda no gutsindwa. Dusabe yuko abari ku butegetsi tujya mu matora bitegura kubugumako canke bitegura kumva ko abenegihugu nibabibasaba. Dusabe yuko na twebwe turiko turaburondera, twebwe tuzokwakira ivyavuye mu matora aciye mu muco kandi abaye mu mwitegerezo, ivyo tuzokwakira neza. Ntihagire rero abantu bajana nyabahururu bakurikiza ibihuha, tukaba dufatiye no kwiyamiriza abantu bamaze iminsi bakwiragiza ibihuha, inyandiko zitagira imikono z'ugomba gucafuza bamwe n'abandi kugira ngo baronke bafatira mu ronke ingene baboragiza, tubabwira yuko amasekera atagihoma urutaro. Aha rero bahavuye baca baja mu mwiherero kugira ngo bigire hamwe ibijanye n'umugambwe wabo. Uwo mwiherero uheze, Kefa Niyibizi umukuru w'umugambwe Codebu Iragi Ryandadaye yahavuye rero asoma ivyavuye muri ako kanama. Ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ridasanzwe yakoranye rirabira hamwe ibibazo nyamukuru bibiri. Icambere kwari ugusubiriza bamwe bagize ibiro bikuru vy'umugambwe bafatiriwe n'ayandi mabanga. Ico gikorwa kikaba caranguwe umwumvikano kandi hisunzwe amategeko. Ikibazo ca kabiri cari ukwiga ingene umugambwe Codebu uzokwitabira amatora y'umwaka wa 2025. Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe Codebu rimaze guca hirya no hino ingene amatora ariko arategurwa, ryasavye umugwiseni hamwe n'ibisata biwuserukira gukora ibisigawe gukora kugira ngo amatora abe mu muco, mu mwidegenzo kandi ata n'umwe akumiriwe. Ikoraniro kaminuza y'umugambwe Codebu Ryandadaye rimaze kwihweza ingene abarundi bakeneye ko ibintu bihinduka, yabonye yuko vyoba vyiza hamwe bikunze ko umugambwe Codebu wo kwitabira amatora y'abashingamateka, y'abakenguzamateka hamwe n'abagizi n'abantu za komine muca mwaka wa 2025 uri kumwe n'iyindi migambwe yifuza yuko ibintu bihinduka mu gihugu c'Uburundi. Ikoraniro kaminuza ridasanzwe y'umugambwe Codebu ryemeje ingingo 16 zigize porogaramu politike, ukuvuga imigabo n'imigambi umugambwe Codebu wifuza kuzoshira mu ngiro uhejeje gutsinda amatora inyuma y'umwaka w'2025. Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe Codebu ryabonye yuko tumaze kugira urunani ata kibazo na kimwe cyo gutsinda amatora gihari, ahubwo ko rifise amakenga yuko amatora ashobora kutaba mu muco. Kubw'izo mvo, ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe Codebu ryasavye ko hojaho umugwi mu mugambwe ujejwe gucungira amatora kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku biro vy'itora, kugira ngo amatora aheze umugambwe Codebu uzoba ufise ibiharuro vy'amajwi waronse haba kuri komine, mu ntara zose no ku rwego rw'igihugu, ku buryo umugwi seni ushikirije ibidahuye n'ivy'umugambwe seni n'umugambwe Codebu wegeranije, tuzoheza tukavyiyamiriza
duciye mu nzira zijanye n'amategeko hamwe n'imigirwa yerekwa mpuzamakungu. Umugambi Codebu waratewe amakenga n'uko hariho abarundi bamwe bamwe basa n'uko umenga barafise ubwoba bwo kwitabira amatora, mbere hakaba n'abananye mu vyerekeye kwiyandikisha. Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambi Codebu ryateye akamo abanywanyi bose b'umugambi Codebu, eka mbere n'abarundi bose ko ata n'umwe yosiba kwitabira amatora, kandi ko ata n'umwe yodeha ku gikorwa cyo gucungira ko izavuye amatora zagenze neza. Kubera yuko amategeko y'Uburundi duhereye ku ibwirizwa shingiro, itegeko rigenga imigambwe hamwe n'itegeko ritunganya amatora biha uburenganzira abarundi bose bakwije imyaka kandi badakurikiranwa n'ubutungane gushobora gutora no kwitoza, ikoraniro kaminuza ry'umugambi Codebu yasavye inzego z'igihugu kutabuza umuntu n'umwe kwitoza kiretse abihuzwa n'izo ngingo